Kurikirana mpereye kuri chef de quartier Mwikiratade Nizigimana Elia Nimbona Evin Jenda muzi cyane kwizina rya Ruyenzi abandi mwatora urakoze w'Imana igenekerezo rya 28 Nyakanga 2025 niho hashikirizwa indongozi zatowe muri Quartier Rusiga. Abo batowe bakaba bashikirijwe n'urongoye zone Cibitoke Ndayishimiye Ruwi. Umukuru wa zone Cibitoke mu ijambo ryiwe yatanze impanuro kuri abo bizewe n'abene gihugu kugira babaje imbere mu kubarongora. Imbere yuko ndabashikiriza ku mugaragaro nagira mbanze ntange zino mpanuro. Banyakubahwa abene gihugu barabagomwe, bamaze kubagomwa babahunda amajwi kugira ngo bahagararire mutabahagazeko, kugira ngo babere abavyeyi, mabere indongozi zizoba jimbere zikazobashikana kwiterambere. Mwebwe rero banyakubahwa ndongozi muri icirore ca murongoye, muri citegererezo. Indongozi rero nitwarira bose atankunzi, idatoranije mu gutunganiriza abene gihugu. Yongeye aha impanuro abene gihugu bo muri Quartier Rusiga aho yabasabye ko bokumvira indongozi zashizwe imbere. Umukuru wa Quartier Rusiga nawe yafashe akanya arashikiriza ijambo mu bene gihugu agiye kurongora. Nugucenguruka muri beshi ko twahiganwa abantu 13. Wari ugamba rudasanzwe murabizi. Yahaciye zari nguvu zidasanzwe. Ubwo murabona ko ubu aragacerera. Nico gituma amatora ari meza ibihe byose. Nagira nshimire nyakubahwa zone adushikirije ku mugaragaro. Kandi yatanze impanuro nyinshi zuko muzotwubaha. Kandi natwebwe tuzobubaha. Nubucimbiri bushika hafi 12 murumva ko ari bunini. Aho muzobicenera tuzobitaba. Twamenyesha ko muri ivyo bikorwa byatewe iteka n'umushinga amateka Evene Nduwayezu hamwe n'umwe mu bagize abajenama ba commune Cibitoke, imvukira zitandukanye zaho nyene muri Quartier Rusiga, tutibagiye n'abagize biro ya zone Cibitoke. Umushinga amateka Nduwayezu Everine asanzwe avuka muri iyo Quartier Rusiga, nawe yafashe umwanya aratanga impanuro zitandukanye aho yamenyesheje abene gihugu kwibagira ivyo batandukanya mu bihe bari bamazemwo iminsi yo gutora indongozi. Yasabye umukuru wa Quartier Rusiga gutwarira bose adacaguye, ivyabatandukanya byose babite mu ruzi kwa Nyamagana. Mu kurangiza ijambo ryiwe yasabye umukuru wa Quartier Rusiga gutanga abantu 4 bafise amikoro make. Abo 4 umwe wese yaserukiye ibarabara abako kugira abashigikire mu kubaha ibahasha, umwe wese akaba yaronkejwe ibahasha ikwiranye n'ibiro 20 vy'umuceri. Reka
ndabashimire cyane nongera kubamagarira mu yandi makuru twabatorukanirije. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.